Hello guys, mwiriwe na mwaramutse bivanye naho muri ko muradukurikirana muri amazina yanje Irankunda Haja ndi kumwe na mugenzi wanje nkuko bisanzwe. Amazina yanje ni Usana Senaho. Tubibutse yuko uno munsi ni Mercredi uwa gatatu twitwa Motivation Day, uwa gatatu mwiza, uwa gatatu kuri babandi twumva yuko tudashoboye, uwa gatatu kuri baba entrepreneur, uwa gatatu kuri baba kozi. Mukurikirane mubwo kumwe natwe muraryoherwa. Tukaba rero nkuko twababwiye ko umunsi wa gatatu ari umunsi wo gutumira. Tukaba twatumiye rero umuntu hano yitwa Amigo. Duheruka ari Amigo Pictures. Byagenze gute kugira ugere hano hantu? Byagenze gute kugira uhonyoze ikirenge aho gihonyoje muri mwanya tubwe mwanya amasaha? Twashaka kubitubwire rero twumve twebwe tukumvireho ndetse n'abagenzi bacu bumvireho tumenye uko twokwitwara twebwe ndetse n'abakunzi bacu. Christopher ubanze ugira abakunzi bacu bazakume. Murakoze cyane. Nitwa Uwimana Amin, ariko Beshi banze kuri Amigo Amin Chaka. Amigo n'akazina nahawe n'akazi. Amini ni izina ry'iwanje bwitwe nuko nitwa Uwimana Amin, Chaka ni izina rya sokurutse. Aho onye twashaka kubaze ko kubera iki basize ko Amigo iyo go yaje gute? Amigo mu bisanzwe navuga ni izina nahawe n'akazi, ariko ni izina navuga niswe n'umuntu. Kenshi sinkunda kugaruka kuri style kuko niga muri interna Ingozi Ibuye. Hari abatwa baza kujya twasigaje. Rero niyishiditse byo umutwa asigaye ampamagara Amigo ishari kuriyaho. Banyita ngo ni Amigo super. Maze rero gutanga ibintu byo gufotora natanguje entreprise yitwa Ego Wings Production. Amababa y'inkono. Okay. Manumva nyine inkono ndayifana ko. Ntanguza rero entreprise ndayita Ego Wings. Maze rero kuva muri internet ko nabitanguye ibintu byo gufata ndi muri internet. Maze kuzana muri test kweli kwa dukaza. Twarakora ama clip abantu twari kumwe hariya, twarakora mu clip imbunda z'ubuzima, iki twari tumaze gukora ama clip menshi. Narakoresha igihe utuntu video muri internet muri test. Mugabo nkakora office izina ryitwa Ego Wings Production. Mugabo Amigo Director. Maze rero kuvayo nshitse ino Imuyinga utangura bijya hari hageze bijya ibintu by'amafoto shoot murabibona bijya cha iha Ingozi ikiya gihe cy'ama fashion byari bigeze. Cyo tutangana rero ibintu by'ama fashion ndikana fotora mu Kirezi. Ari umugenzi wanje yitwa Mandari yafotora muri hot team. Arambye ati Ego Wings kiraremereye cogora abantu kuvuga ko witwa rero Amigo Pictures. We wakwitwa Amigo gira Amigo Pictures. Yitwa Nick Creative. Arambye ati Ego Wings iri hehe, koresha izina ry'iwawe rya Amigo ushishira ko Pictures. Aka Amigo Pictures rero kaba kavuye hehe ngaho. Inyuma yaho catuja mu bintu by'amareresi. Amareresi ni sinari kwitwa ngo Amigo ngo film kujya cyanda yita Sky film. Sky na batubikiro. Imikicu. Sky mu bisanzwe n'ikintu kiba kirengeye ibindi. Ngira ngo wanabibonye nyine stigiri ngezira mu ntara. Wana biravye iri mu ntara nyinshi. Hama rero tumaze kuba ari Sky film. Ndaraba twakora film mu promotion tukabura aho twovugira. Kuko inyuma ya film umuntu akora film arakeneye kuronka hagira gute ahavugira ibindi bintu vyiwiwe. Ndabona nta media ruguru ziriyo ntaki. Ndavuga why ino challenge nayo ikuramo nkakora media. Cyagira ico bita Amigo Online TV. Turakora Amigo Online TV, ariko nkasanga gupostinga kuri Amigo Online TV no gupostinga kuri Sky Film ni ibintu bindusha. Abaze kubona ko ari ibintu bindusha, ndavuga reka nkore brand imwe izofata views, izo birimo media n'ibi by'amareresi. So cyangwa Sky Media niho rero yavuye Sky Media. Ubu rero Imana yarahezagiye ni n'icubahiro mukuru w'igihugu yubaho cyane
biciye mu mugambi we paeje twarakwe projet yacu cyatsaronka financement gatoya merci tumaze kuronka financement nonya ikiraguka ntiyabikibaye Sky Media ikiba Sky Multi Media kwa nyene nashaka ndabibutsa nuko badukurikirana mumve ko paeje hari aho yamugejeje namwe mwifuza gutanguza imigambi yanyu mwiture paeje urumva ko ifise ikintu gikuru ndetse hari icagejeje ko umuntu turi kumwe hano yitwa Amigo. Ego navuga yuko paeje n'umugambi promo waje hageze nkabamagarira abugwaruka wish ufise imigambi biboneka paeje sikinyoma paeje n'ibintu bikora n'umugambi wa leta ujejwe gufasha ugwaruka kugira ngo bishikire iyambono kazoza y'umukuru w'igihugu y'abayobozi byagenze gute kugira wiyumvire ko uja kudepoza muri paeje ninde yakubwiriye umugambi kugira ushike kwisha cyiyumviro byagendekeye gute byavuye he nje bwa mbere na mbere ni bya bindi nyene bakunda kuvuga mu nyamigenda ko ntari biri menshi je nabona yuko kwiba ko ari ibintu umuntu ukoresha inguvu nk'ako kava hamwe kugira ushika handi so ariko niyo nakunda gukorana n'abantu narigeze kurondera umupartenaire dukorane turakora nyine Sky Media banashaka nyine iteye imbere bishaka kungana nuko nyine hano turimo ariko urabizi byo gukorana n'abantu ibintu bigenda birahindagurika so umupartenaire turavana tumaze kuvana entreprise irahungabana ariko navuga ati kwa kundi bakubwira ati never give up opportunity muri failures zawe nuvuga yuko mu maesheki yawe hubwo yahigemo opportunity rero muri za esheki nagize turatandukanye n'umupartenaire twatandukanye mu kwezi kw'icumi kera naguma numva kiko paeje ndavuga reka nanje ngerageza amachance muga nkumva intambamye hari je mu Islam nkumva yuko nzoja gutora amafaranga afise riba ngiye rero muri paeje cyarambira ati oya hariho amafaranga y'abantu bari muri premier category n'abari muri deuxième category basubiza cyane canumva rero kwa bundi je ndi no Islam biraza kunyorohereza gutora amahera nza gusubiza atariba iriko hari akabazo k'amatsiko ego tubira generation y'ikigiri haba abasore haba abakobwa turabanebwe tuba twumva yuko tutafise n'ingeso gusuzugura ubuzi tukumva iki sino gikora cyangwa sino gikora kandi ikindi tugafise ikintu cy'ubwoba muri twebwe ati jewe sinshobora ariko urabona wowe wari ufise indoto zirisaza ati je nshaka kugera hariya wari ukiri mu myaka ishuri ushobora kuja mu marigara ukaryoherwa n'abandi bahungu mugabo ukavuga ati no jewe target yanje ni gukora dukeneye kumenya rero motivation aho wayikuye kugira ushobore kuvuga ati jewe reka ntandukane n'abandi ubwo no muri CEO wa Sky Media ndetse ureke kwishinga bwa burigara uharanire gushika ku ndozi wawe dushaka rero tubwire byavuye byagenze gute kugira ibyo byose uvyumviye jewe vraiment nkuko mubivuze sindi umuntu nkunda amarigara n'abantu benshi barakorera bakino kiganiro bodushingira nawe ufite entourage yawe mbega ushaka gushika ku kintu kanaka abantu bakuzungurutse ni bande je abantu bagiye baranzungurwa uhereye ku bagenzi biwanje kugeza no ku bavyeyi biwanje bafise uruhara runini cyane niyo mpamvu je ubona akazi ndakabaye musiza mugabo hari abantu usanga tukiri kumwe ni ibintu bigoye cyane ni ibintu bigoye entourage rero entourage nayo nyene iri mu bintu bifavoriza uko umuntu agenda arakura kandi rero barabivuga ngo akazi kabi karindirira keza rero umuntu ufise akazi kabi uno munsi wicenga ubona umengo sikeza ako kazi nyene keza karindirize kandi karindirize kandi keza entourage rero yanje yaragiye amfasha amereye ku bavyeyi wanje kuko n'abantu rero novuga yuko apare ya mbere nayibuze ideni bakamfasha kuriha ndibuka hari apare ya mbere naguze papa anera $400 urumva akabona neza yuko umwana w'iwanje harahakeneye kugira gute gushika entourage rero nayo yagiye iramfasha abagenzi cangiri amachance campurana b'abagenzi ntitunwa na busambanyi tujamwo nta marigara nabo nyine bakunda cyasanga nibo bagenzi nkiye kuguma niyegereza kuko weekend yaragira ugasanga turi mu bindi ntitwagiye kuryosha nkuko abandi bumva ngo twagiye kuryosha kuko ugiye kuryosha nyijoro
urahasiga ibihumbi 100 ibihumbi 200 ubwa mbere twarabikora bro twarabikora twumva ariko weekend twogenda mu kabare tukokesha inyama nyuma twageze kugira hindwiza ibisatu zimwe ubasha gusanga amahera dukoresha ni menshi cyatugira turabivamo buke rero nanturaje imwe ari abantu abagenzi bagiye aho nogenda gufata ibyemezi binini bakambye ati cyo cyemezo ugomba ufate si ciza kireke urenda shima kuba turi kumwe n'abagenzi kandi twasangira bike turiko turaronka nizeye yuko nabyinshi nibyaboneka Imana idufashije tukaba turi kumwe tuba turi kumwe bana bashobora no gutera imbere mugabo bakivuga ati amigo twarabanye jana kweko ni kandi nziza kandi n'ukuri ubandanyirize kubera hari umuntu atangura nyine ari hasi mugabo yamara kubona ashise hejuru gature ngenda kazi ikintu cya mbere twabanza kuguhanura ubwibone n'ikintu cya mbere kibi sibyo rero nawe bagenzi biwawe nutoshe batererana icyo byagenze ku bice uvuga ati kazima twambukanye aho nashaka gushikana hageze tunabashimira kandi kuba baremeye kwifatanya nawe bakaba n'abagenzi beza bo dusigura rero uburyo byaje gacamo kabasi bo ntibiracamwo uravye aho Sky Media igeze sinavuga ni entreprise ngo bavuga ngo irakomeye ariko kandi harimo akazi kuko maze kubona entreprise ifite abakozi basi abantu bayikoramo bashika kuri 6 namwe urabona muri ko muriyongera maybe ejo cyangwa njya ejo namwe murashobora kuja muri circuit tugasangira riski imwe n'iyindi bizovana urumva yuko ni kandi ukabona yuko nabantu buri kwezi kuguheze barafise basigitonya bakora muri entreprise urumva ukabona yuko entreprise yarabahaye amahirwe yo kuja gukora n'ibindi bintu mwumbure ngo mu gihe batari bari muri entreprise batopfuye bagize gute babikoze sino urumva rero tumaze kugera mu bantu 6 ni ikintu cyerekana yuko entreprise iri kiragira gute ariko jewe sindabona neza yuko nkeneye gushika handi nifuza mu bisanzwe muri shaka gutera imbere kwa mufise kuko iyi Sky Media tubona uno munsi wana ni Sky Media irafise reception irafise aho dugira production y'amafoto n'amavideo aho dukorera biro nyene dukorera mu birango mwabonye turafise photo studio icyumba cya photo studio turafise ngaha mubona twicaye muri studio ya journalisme muri media turafise no muri recording urumva n'ahantu hanini iyo maybe ariyo dream yo mu myaka 6 iri nyuma ariko dufise iyi ni ndoto kandi ibisazi yo mu yindi myaka 5 iri imbere bivuze ngo mu yindi myaka 5 iri imbere Sky Media kizoba ari kintu inshallah kinini Mwenyezi Mungu adufashije kizoba ari kintu kinini murana yuko tutabwirana amapartenaire namwe bw'ingozi mugenda hari ingozi mutubera ijisho namwe bwe mukore nitange nkuko abandi nabo bitanze harabo twararanye kubirago barabizi benshi namwe bwe niyaranje mwitange maybe nkumbure ngo uzosanga Sky Media yiswe buhundi nyene ari buhundi twumva yuko ari Sky Media mu gihugu cyose Imana idufashe kandi kucizera mwadhaye turabizeza yuko tutazotuma ego hama rero gushika ngaha nubwo ni determination kandi umuntu wese yamana determination peu importe intambwe yose ugeze uyu munsi umukiro wa mbere kwisi rero rumasi ariko uzumurabe yambana imigambi naraheza aguma kora imodoka zigendesha ivyogajuru ibintu byinshi aguma kandi ari mukiro wa mbere kwisi bivuze ngo aho umuntu ageze yamana indoto yo kugira kubandanya hanze reka twifuze yuko Sky Media ari izobera kabiri izindi buryo twese tugira turashaka kumera Sky Media nyane byo twifuza kandi tunagize n'umwete bizoshoboka ya sha ndabashimira turahetse bo musaza rubizi uri no ari boss wacu ni CEO wa Sky Media niwe twashimye guhera ku kiganiro ca mbere kugira nyine natwe abandi mushobora gutinya ntagenda hatinya bone yuko harasanzwe cyane na boss wacu nawe narugurutse kandi ndibaza yuko ku ntariwe ashoboye kuduha mushobora kuba mwatwicirwa ariko hari abantu bazi Sky Media bakazinamigo mugabo batakuzi mu minsi hari n'abandi badukurikiranye bushasha
batari bazi Sky Media ico arico, batari bazi Amigo ico arico. Amigo ni iki mu buzima busanzwe nyene mu ncamake twibwira biography yawe gato. Bo jewe uvuze biography ndazana mu byo kuvuka byo gukora. Je navukiye nyene Muyinga ariko ma chance bivanye n'ibihe igihugu cyari kirimo cyo turahumbira muri Tanzania. Sinye kuvuga umwana ko hama ndaba muri Tanzania igihe cy'imyaka mikenya ndavayo mpejeje nza kwiga primaire kurangiza primaire ngaho hepfo mvuye ngaho cyangwa iwanyu Ingozi ndiga kuri lisebuye mvuye kuri lisebuye cyangwa muri ETS Kamenge gukurikirana bya informatique de télécommunication sinarose ramahirwe yo kubandanya ngo meze kaminuza kubera bivaye n'ukuntu famille usanga uburyo cyari kirenga ndavuga ati reka mbanze niyubake umbure ngo isi da 5 4 nzoba namaze kwiyubaka nzoheza ndonke aho niga ya kaminuza. Namigo okay urafise icyumvira cyuko osubira kumarira aho muri kaminuza ndifuza kuyiga ariko bivanye n'ukuntu ndi kure amafacture kwiga aracari mu gisagara cya Bujumbura naho vraiment je shaka kuja andeo ya domaine informatique. Informatique nayo bisata bya informatique nga sindiko ndayibona neza hepfo kuri yari barigeze kuzanaho gestion de réseau informatique biga ariko abanyeshuri tubabaki ica bisaba yuko kiya gisata bagifata nje cyane nabona nje mfise passion muri informatique gute nza kwiga economy ndabireka gusa kwiga ntibihera nkomeza ama recherche kuri internet murabona nubatse ikintu kimeze nka media nta namwe nacitse kandi bira fonctionne turashobora kuja ama live n'ibiki ibintu nari bishobora kuya kwishura ngo gusa ndabyiga kuri internet kurako nakaye kagohe wumvunira abantu hari abantu burya telefone tutinze kwikinisha bo jewe vraiment ugiye kuraba no muri historique yanje ya YouTube niga kuzobonamo ifilme naho ndi mu kinyafilme niga kuzobonamo umuziki keshi usangamwo ibiganiro ama documentaire ni ibintu binyubaka cyane nje ndanakunda na politique burya cyane ngapana politike mu gihugu politike hanze nijya kumva ngo burya bihugu by'Urusiya Ukraine Amerika RDC muri Guinea byose urumva ni ibintu nguma nkurikira rero bituma niga buri munsi rero kwiga sinumva bihagaritse ndaciga mugabo ndakeneye urupapuro rwemeza yuko nize ubwo rero nabwo ndarindiriye igihe nicagera ngumbure ngo amakaminuza rikaragwira ngaho ntibice umwaka kandi sindasaza ndacyafite imyaka mito yego rero gishure ntakunze gose inzogeye iyo myaka 3 ndayike hama kuduhaye icyizere yuko ushobora kugenda kwiga iyo myaka ukayiga bibaye ngombwa ko ikibanza cyawe cya Sky Media ukivamo utogenda gute ndakivuyemo ngiye kwiga ego bigasaba ko niba ari gukurikirana ibyo kwiga uja kwiga ari gukurikirana ibya Sky Media uguma muri Sky Media nyene ufite ubu aho Sky Media igeze sikuvuga ngo je ntari ngo yocisaba nico kintu ndiko ndagwanira umuntu arashobora kugenda ntanapfa none mfuye Sky Media gacipa kisi no banagwaniye nta kintu nakimwe nabagwaniye kirazira yuko umuntu abaho agiye n'utwe bica bijana uno musi Wivito ni company ikora impuzu igeze mu rwego rushimishije mu bwo wayitanguye Wivito nawe bivuze ngo na Sky Media bashobora kuyikora ukayinumbera ku buryo ngo ni wapfa isigara tuzoguma twumva Sky Media yatanguye Batazi cyaraje kiba Sky Media nico rero umuntu ababona yuko cyo rero no mico gihe urashobora no kuja kwishura abari abandi basigaye ngaho bagakomeza bakabikurikirana tubwiye yuko havuyemo CEO Sky Media itohagarara kubikora bivaye nuko nihagaze je ndumva yuko n'ubu naho nopfa hatabayeho nk'ibintu byo gusamara n'ubu naho nopfa sinimve yuko Sky Media yohagarara kiretse habaye n'ibintu byo gusamara abaza umugenzi wanje nawe CEO mwigiye kwiga CEO arambereye ikintu gikuru cyane
uratumye ngera kure mu vyiyumviro vyanje, uratumye mbona ibyo ntari bwabone, uratumye niyumvira ibyo ntari bwiyumvire. Kandi rero ngaho reka ndagushimiye cyane amigo, utumye numva ko atagucika intege, utumye mbona ko nkomeje hariho icyo nogera ko nkanageza ko abandi bivanye n'ibyo nkuboneye. Urakoze cyane, ndagushimiye. Rero tubashimire ku kanya kanyu mwashoboye kudutibiza. Turi siyo yuko mwari mufite ibintu byinshi byo gukora cyane cyane ariko muba mubizwe amabanga menshi, mukaza mukatwitaba kugira dushobore gufasha abakunzi bacu. Rero gira akajambo kantu ushobora kutubwira abadukurikiye n'impanuro imwe cyangwa zibiri ushobora guhanura abantu bari mu rungano rwawe, babandi n'ubu bagitinya ati bishoboka kabisa, uwumvishe yuko bishoboka. Jewe ikintu nohanura abantu, umuntu kenshi abajene bo mu Burundi benshi twifuza guhera ku gihumbi cyangwa reka igihumbi ni cyinshi batubijana, ariko kipe kumansi yazeho ugashika kuri ryajana gute. Uno munsi hari abana benshi bava mu mafamiye atifise, kugira iwanyu bashobore gucanga baguhe 1 million, reka tureke 1 million 500,000 ari ibintu bidashoboka vraiment. Ugasanga muvukana muri abantu 8 mugabo kugira bacange 500,000 ati hajara cyangwa se nawe ati tora 500,000 ariko ibintu bidashoboka. N'undi mwana ava mu muryango 10 million 15 million ari ibintu bisanzwe. Mugabo mwese mufise vision gushika ahantu, wero idetermine umenya ati mbega njewe mu muryango wacu nini andinyu, mbega njewe ndepanda kuri batonya banje canke bakuru banje canke bakuru banje na batonya banje bandepanda kuri jewe. Umaze kwidetermina ngaho ni uco utangura kumenya ati ese ijana byo byara irindi jana bite. Ariko kuri icyo naco no kuri babandi babona diviyo ko ari ubusa, tubibutse yuko diviyo y'abavyeyi isi yawe naguciriye oya barashobora kuvuka ahantu ugasanga so bamaze gutegura akarere ukagendera muri uwo muyaga nyine. Je naguciriye jewe walahi nanguye kwambara ikirato ca 50,000 nani imyaka 2 kandi abayaro kandi na uwo muri narawufata nje nk'ubu hari impuzu ntazi kwambara, hari telefone natunga je ni iPhone miliyoni 2 niyo nari gutunga. Okay, mugana sindagira urwego rwo kwitunga aho nyene ko duhora twumva uwo tubwiye iki kubintu twumva ko iyo umuntu afise amafaranga n'udafise amafaranga ntibitwara kimwe, tukumva ko umuntu afise amafaranga usanga arushwa kwambara n'utayafise. Twashaka rero tubwire unatubwira abakunzi bacu ibyo bintu aho biva nico bahanura ko urumva. Ubu hariho ikibazo ugaruka bwinshi gifise rezo sociaux. Burya rezo sociaux yaratwice mu mutwe, twese twifuza kubaho burya buzima tubona kuri rezo sociaux. Twese turi kuri rezo sociaux mugacu tutanganye ubushobozi. Naho rero bica biva kuko ubu dufise igitutu nina postinga ifoto ntambaye Air Force evesi zigaca kirativize, nina postinga ifoto ntambaye ikoti rigugwaya sinza kuronka like sinza kugira gute. Guys, ibyo bintu biriko birasubiza inyuma ugwaka kwinshi. Uno musi wasanga umuntu afise gusa n'igihugu bikoresha. Okay, ushobora gusanga umujene afise telefone ya iPhone nka 16 cyangwa reka dufate iyo 16 nini dufate nka 11 Pro Max y'umuriyoni ya 300. Iyo ni telefone none asanga arumva yuko ari fier yo gutunga telefone y'umuriyoni ya 300 izira mujya mu mega tujuru kandi ari gusimya 300 umuriyoni akakoresha ibintu byashaka. Abajene rero mube mwumviyeho natwe twumviyeho yuko hariho uwavuye hasi atawumufashije ndetse aragera naho yubaka abantu bamukuriye aragenda arabasaba ko bumufasha. Abajene twikuremo gutinya abantu, gutinya siko kubaha. Je ndamaze gutahura yuko gutinya atari ko kubaha, ndetse n'umutumire wacu amigo arabitubwiye neza yuko ugutinya abantu atari ko kubaha, ndetse agashaka ko twomenya yuko kubaha mu bisanzwe no kumugana nimba ari umupapa muganiriza mu fasi yego ariko ntumutinye yego
nimba ari umupadiri muganiriza nk'umupadiri niba ari umujene muganize nk'umujene Yego. uje kumuzanira bya bintu by'abapapa azobona ahubwo umuntu ahagira ngeze ahantu bavuga amasilenge muganye n'amasilenge wagwane n'ibiki ugeze mu bapapa ya masilenge ya wagwane watagwane John se ku ruhande uganiriza abapapa uganiriza abavyeyi yego ugeze mu bantu bituma abajene benshi n'abasa zamurakurikirana ibintu ubuzima si entertainment gusa Yego. ubona yuko kuraba tujya twiko kuri YouTube TikTok niyo yatumugaje cyane gerageza ibintu byose mu bikurikirana ukurikirane ubucuruzi ku isi politike mpuzamahanga ubwo ahantu ugera basangeze mu bantu ariko ibintu bya politike tunabatahuze yuko bora shisha mu gatonya ugakurikirane umenye amamatch ari yego nawe utabari byatari pashe yuwawe je nka jewe na football si byo wani muganda gerageza kumenya ukuntu biba bihagaze hari ati Barcelona yanje mfana imeze yego ngeze no bavuga umupira barashobora kuvuga amajambo abiri atatu nanjye nkagira ijambo rimwe shira uterera kubera ko ubu bikurikirana ngeze mu ariko bavuga ibintu bya politike hose ubu hari akajambo mvuze rero ngeze bavuga ibintu bijyanye n'ubutunzi ukamenya dolari ryacu gifashe uko bimeze gutya kubera uko nkagira akajambo ushizemo muri domaine yose ugasanga rero umuntu uri bita umupoli reka rero tubibutse bakunzi bacu bakunzi beza bakunzi dukunda natwe bakadukunda urafise nawe intahe urafise motivation ushobora guha bagenzi bacu tubibutse yuko motivation yanyu nigo rufunguruzo n'urufunguruzo kuri twebwe twimva yuko tudashoboye kuri babandi dutinya gutangura kuri babandi twumva yuko twohera hejuru tugashika rero turakwinginze muri commentaire canke turabashirira ko nimero mushobora kuza muratwandikirako turahari ku bwanyu kandi namwe murahawe ikaze kugira dushobore gufasha abagenzi banyu tubashimire namwe ku kanya mwataye mwarese byinshi muradukurikirana tubibutsa sabone subscribe mufyondeko ku buryo utazoza urarinda kubaza n'ubundi mugenzi wawe ngo umbonera bashizeko no kugira utwereke yuko uri umufana mwiza uri umukunzi mwiza banza ufyonde kuri ako kantu no kugakengeri murakoze cyane turahari ku bwanyu turahari kubwo kuraba ivyo muzoba mwaduterereye mu makomantere yanyu kandi tubiziza yuko kira uwatanze commentaire n'uwatanze icifuzo ciwe azishurwa neza kandi ku mwanya mwiza cyane murakoze cyane murakoze ah Ay, ngira,